Ijambo rishikirijwe n'Inama y'Abepiskopi b'ishengero Anglikane mu Burundi muri bino bihe bitoroshe vyashikiye igihugu cacu. Tubanje kuramutsa abarundi bose amahoro y'Imana. Kuri uno munsi w'igenekerezo rya 10 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 Inama y'Abepiskopi b'ishengero Anglikane mu Burundi yakoraniye hani Bujumbura kugira ngo ishikirize ijambo ryo kuremesha abarundi bose n'umuryango wa nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Inama y'Abepiskopi b'ishengero Anglikane yakiranye umubabaro mwinshi inkuru y'urupfu giturumbuka rwa nyenicubahiro Petero Nkurunziza yahora arongoye igihugu c'Uburundi rwabaye kwigenekerezo rya 8 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020. Kubera ivyo Inama y'Abepiskopi b'ishengero Anglikane mu Burundi ishimye gushikiriza iri jambo rikurikira. Inama y'Abepiskopi irahojeje bimwe bivuye ku mutima umuryango wa nyenicubahiro Petero Nkurunziza, leta y'u Burundi hamwe n'abarundi bose. Inama y'Abepiskopi b'ishengero Anglikane mu Burundi isavye abarundi bose ko bokwigumya muri ibi bihe turimwo bitoroshe, bakirinda ikindi cari co cose coza kibaca ivutu canke ngo kibacanishemwo. Ivyo bikaba vyotera iteka umuhisi nyenicubahiro Petero Nkurunziza kuko biri mu vyo yahora haranira. Inama y'Abepiskopi b'ishengero Anglikane mu Burundi isavye amashengero n'amadini kurushirizaho gusengera cane igihugu cacu n'umuryango asize kugira ngo Imana ibandanye kubaremesha no kubirura boye kubabara nk'abadafise ivyizigiro kuko Paulo yavyandikisha ishengero ry'Itesalonike igice ca 4 ku murongo wa 13. Inama y'Abepiskopi b'ishengero Anglikane mu Burundi irakenguruka, irashima kandi ntizokwigera yibagira ibikorwa vyiza nyenicubahiro Petero Nkurunziza yakoreye igihugu ciwe mu buzima bwiwe bwose, na cane cane muri imyaka 15 yaramaze arongoye igihugu cacu. Iyo nama ikirikirategura iri jambo twaronse ubutumwa bw'umwepiskopi Justin Welby arongoye ishengero ry'Abanglikane kw'isi yose, ahaye ubutumwa abarundi bose bwo kubahoza no kubamenyesha yuko asengera iki gihugu, na kare yaramaze kukigendera inshuro zine zose, akaba yaratewe iteka ryo kwakirwa n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Mu gusozera, Inama y'Abepiskopi b'ishengero Anglikane mu Burundi imwifurije uyu muhisi wacu ko Imana yomuha uburuhukiro bw'ibihe vyose kandi bandanye kuzigama umuryango wiwe n'abarundi bose. Amahoro ya Kristo abane namwe mwese. Bigiriwe Bujumbura ku wa 10 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 n'Inama y'Abepiskopi b'ishengero Anglikane mu Burundi irongowe n'umwepiskopi mukuru akaba n'umwepiskopi wa diocese ya Makamba Musenyeri Martin Blaise Nyaboho. Murakoze.